nga mu iteraniro. Jumapili iliyopita tulikuwa hapa kwenye mkusanyiko. Tuko twibuka ivyo Kristo yadukoreye. Tulikuwa tukikumbuka yale Kristo aliyotutendea. Kuvuga yuko twavyibutse ujya munsi gusa. Haisababishi kuwa tumekumbuka ile siku tu. Ariko ni kimenyetso chama mu mitima yacu. Lakini ni alama ambayo inaishi ndani ya mioyo yetu. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu amaze kuza kuri iyi si. Yesu alipofika hapa ulimwenguni yazanywe na misiyo imwe gusa. Alikuja pamoja na misiyo moja. Misiyo yari imuzanye ngaha kuri iyi si. Yesu ilikuwa inamleta hapa ulimwenguni. Yari misiyo ije kuchungura umwana w'umuntu. Ilikuwa ni misiyo ya kuja kumkomboa mwanadamu. Ese bamwe bavuga bati ngo umwana w'umuntu yochungura undi mwana w'umuntu gute? Watu wengi wanapenda kusema je, mwanadamu anaweza kukomboa mwanadamu? Kuna watu wengi hapo hivi zivuga gutyo. Nasema hivi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Abandi bakavuga bati wengine wanasema kuwa ngo ayo maraso aho mwavugiye yuko yoza ivyaha. Damu mliyosemea yuko damu hiyo inaosha dhambi. Kufikihe Yesu yabamba. Hadi Yesu aliposurubiwa akafa na akafufuka. Mbega kuva ico gihe hadi hiyo siku sasa amaraso yiwe ntaraza kabora. Je, damu yake haijaoza wala haijakauka? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Izo ni nyigisho moramura nazo. Hiyo ni mafundisho ambayo nakutana nayo. Ariko ni ku bantu bataratahura. Lakini hiyo mafundisho ni ya watu ambao hawajaelewa. Bwana asifiwe sana. Kuko ugiye kuraba misiyo y'Imana. Ukienda kutazama mission ya Mungu. Yatanguriye kukuremwa kw'isi. Alianza wakati alipoanza kuumba ulimwengu. Ubisonye mu gitabo cy'itanguriro. Soma katika kitabu cha Mwanzo. Aho ngo isi yari ikiri buzima. Wakati ulimwengu ulikuwa bado giza. Imana yigenera kurema. Mungu akaumba ulimwengu. Hanyuma ikitangura kubona yuko. Kisha akaanza kuona kuwa. Kugira ishike ku ntumbero nziza. Kwenye lengo lake lizuri. Yukurema kwayo. Ya kuumba kwake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Gwisi yari ikiri buzima. Eti ulimwengu ulikuwa bado Imana ikitangura kwanza gutandukanya isi. Mungu akaanza kuwatofautisha ulimwengu. Akaanza kutofautisha milima pamoja na mapokore tambarare. Kuna maji yako baharini pamoja na maji ya kwenye milima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ishigira kuri devoir wakati huyu yahirema ivyasi wakati ambapo na ishiraho ibiti ishiraho nibindi mbakigera kuri devoir yaho akafika hata kwenye kazi yake kurema umuntu mw'ishusho yayo atatamani kumuumba mtu kwenye sura yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Imana bwira mugenzi wawe ati Imana yademye mu ishusho yayo. Mungu ameniumba katika sura yake. Imana yandemye mu ishusho yayo. Mungu ameniumba lifanane naye kwenye sura yake. Kuvuga je ubwanje. Mimi binafsi. Nduwagaciro. Mimi ni wa thamani. Kandi nduwagaciro gakomeye. Na ni wa thamani wa ajabu. Uko naremwe mu ishusho yayo. Ameumbwa katika kwenye sura mfano wa Mungu. Ameumbwa kwenye mfano wa Mungu na kinginecho sana. Muri uyu mwanya. Kwa muda huyu. Ndu muambasaderi w'Imana. Eti yeye ni wa balozi wala mwakilishi wa Mungu. Yeye anamwakilisha Mungu. Anamwakilisha Mungu katika mataifa itaonekana. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Umuntu atamunezero gira gutya muri uru ruhande. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Furaha yuko ipo mubarikiwe sana. Mwezagiwe cyane. Haleluya. Amen. Imani tugira icyo twari dukwiye kuba. Mungu akatufanya kile ambacho tulikuwa tunastahili kuwa. Iduha kuganza. Akatupa kutawala. Ndiko ndacagagura kuko sije mwigisha. Si mimi niko mwalimu. Imani iduha kuganza. Mungu akatupa kutawala. Ndetse dushira muri Edeni. Na akatutia kwenye Edeni. Kuvuga kijya kizinga cha Edeni. Eti ile shamba la Edeni. Ubuzima buryoshe. Kwa ni maisha mazuri sana. Ubuzima bw'inzira kanenge. Maisha ya mazuri matamu sana. Amen. Ubuzima bw'igikundiro cy'Imana. Maisha ya mapenzi ya Mungu. Aho umuntu yategerezwa kubaho. Ambapo mtu alikuwa anastahili kuishi. Bila hachoki. Arukwamura kuvyama. Alikuwa akichukua matunda anakula. Amagara yiwe. Maisha yake yanaendelea kuwa vizuri. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ariko hinge ndabere kumugwanizi. Acha niwaoneshe adui. Aricho kigwanishwa. Na ndiye silaha. Cyangwa ariyo ntambara. Wala ndiyo vita. Yami dukubita ku munsi ku munsi. Inatupiganisha siku kwa siku. Bidusaba yuko tugwana nayo. Inatuomba tupigane nayo. Tutagohetse. Ili tushinde. Tutagohetse. Bila kusinzia. Haleluya. Amen. Ni Satani. Ni shetani.
jambo ry'Imana riratubwira ko Satani yaribereye mu ijoro. Shetani kandi ngo yari umumarayika mukuru. Tena alikuwa malaika wa niwe yarajeje gutanga amashimwe. Na yeye alikuwa anastahili kutoa sifa. Bose barazana amashimwe. Malaika wote walikuwa wanaleta shukrani zao. Na yeye anafika na inua. Ayazamurira ku Mana yacu y'ijuru. Kwa Mungu wetu wa mbinguni. Haleluya. Amen. Inge murabi kintu Satani yahuye nacho. Muone kitu Shetani alitana nacho. Kijanye n'ubwibone. Na dhambi ya kutokana na kijanye no kwishira hejuru. Dhambi ya kutokana na kujiinua. Haleluya. Ati Imana twoza turayiha amashimwe nkandi. Eti Mungu atakuwa tunampatia sifa kama nani. Hata mimi sinastahili sifa hizo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Benshi bakunze kuvuga ngo Imana ni inyarukundo. Tunapenda kusema eti Mungu wetu. Imana ni inyembabazi. Eti Mungu wetu ni wa rehema. Mugabo haragera Imana ikarakara. Lakini kuna wakati Mungu anakasirika. Amen. Iyi vyawe byamaze kumera nk'ibirengana bikagera hejuru cyane. Ukiona mambo yako yanakuwa safi. Imana iradunumigwa. Mungu anakasirika. Haleluya. Amen. Hari ijambo rivuga ngo kutabize. Ndio nasema kuwa ushuye canke ngubire. Wewe kama uko moto wana ubaridi. Iryo ni jambo rivuga. Nero ni neno. Kw'Imana ikikudawa. Eti Mungu anakupa. Ngaha rero Satani. Hapa sasa Shetani. Ibone bumaze kuja hejuru. Wakati majivuno lipoonekana. Wa Mungu lifika na wakati. Wakamtapika. Iramudawa. Wakamtapika. Nese kumudawa kwayo. Yaciyitegeka ko bamutamwizi. Alifika na amuru ya kwa abamarayika bose baca baborogera. Abamarayika wote wakapigia fuje ni moja. Eti ulimwengu unapata shida. Kwa mugwanisi. Anamwangusha ule adui. Amen. Nguyu rero nawe. Huyu sasa. Yicaye. Akuikaa. Alipoona yuko. Alipoona kuwa. Harundi yazanywe. Alikuna mwingine alikuja. Na amekuja yakuzwe ni Imana. Amependwa na Mungu. Ndetse yaremwe mu bushusho y'Imana. Ameumbwa katika mfano wa Mungu. Huyu Satani nawe achagamiriza kumwononera. Shetani naye anajaribu kumharibisha wala kumharibu. Kumwononera. Shetani anatafuta kumharibu. Ni mara nyingi Shetani atajitama mambo yako. Akiona kuwa una uhusiano mzuri na Mungu na atasimama akuharibie. Utagira aho wigejeje. Ili na usiwe nafasi ambayo utajishusha peke yako. Amen. Nguyo rero Yesu mwami wacu. Mfalme wetu sasa jo huyo. Ageze kuri kurugeso anafika nafasi uko Adamu na Eva sindi mubirandireko cyane. Nashatse mbereke iyo ikibuso cyacu cyahereye. Nilitaka niwaoneshe kuwa nafasi yetu kule tulipotokea. Cyahereye muri Edeni. Ilitokea kwenye shamba la Edeni, bustani ya Edeni. Wababu wetu bagize uruhara wamekuwa nafasi wo kwinjiza icyaha, wa kuingiza dhambi. Tuba twinjiranywe na sisi tukaingiliwa sasa n'urupfu na kifo. Nico cigwa maze imisi nigishwa. Kumbega n'ikintu gicabaye nk'imbarutso. Ni kitu gani ambacho kimetokea kama chanzo itwinjiriza cha kutuingiza kwinjiranwa n'icyaha, kuingiana na dhambi, dhambi ya kifo. Yabaye Adamu, ilikuwa ni Adamu na Eva na Hawa. Imana icaye iki gikoko mu gishingo cabo pa nafasi yao, ikibambe kisato za akafikara wavika mavazi ya vidugu. Nukuvuga bwa burakare bw'Imana ili asira ya Mungu ugera ahantu buhwama ikapika nafasi katilia kidogo. Ariko nubwo bwahwanye Imana yari ikiri hajya nyene, lakini Mungu alikuwa nafasi intumbero yuko alikuwa na shamba ya tuondoa katika bustani hiyo, tukaja kuri umukungugu, turaenda kule kwenye kulima kwenye vumbi, kule mavumbi ambayo tulipotokea. Imana yashivuga ijambo rivuga kwa sababu ne Mungu alikuwa anasema neno nasi kwa umukungugu gusa sikuwa wewe ni mavumbi kugeza ubu hadi sasa ugiye kuzolima ugiye kuzolima, unaenda kulima umukungugu vumbi mavumbi ambao umetokea, kandi ni buzoguhesha na wewe tutataka taingia kinywani mwako. Haleluya. Ivyo kurya niyo mpamvu twiruka buri munsi tukabura, birafise inkomoko iyo byazana. Tunakimbia kila siku na ariko inge ndabereke neza y'umwami wacu Yesu Kristo. Acha naonesha vizuri Yesu Kristo ngo yaraje ku isi. Yesu Kristo anakuja ulimwenguni. Kuko ijambo liravuga ati, neno Mungu linatuambia kuwa ngo naje mubanje, eti nimekuja katika wangu, ariko abanye nsanga bidibamiye, lakini tena watu wangu wamekaa kimya, kila mtu yuko na katika mambo yake. Haleluya. Amen. Naje nsanga kila muntu ari busy, nikakutana kila mtu yuko busy na mambo yake, na business ziwe na mambo yake, ngo ariko abanyakiriye, lakini walionipokea amefika wanapatia uwezo wa kuchika bana b'Imana, kufanyika wana wa Mungu. Haleluya. Amen.
amaze kuduga ububasha alipotupa uwezo huyu baramucunyaguje bamugejeje no ku rufu rwo ku musaraba ndetse nguyu aranayinjiye mu mva na arajya kaburini nka kujya natwege dufa tugahambwa kama gisi nafisi tunapokufa na ariko urufu rwiwe ni rwari rusanzwe lakini kifo chake kilikuwa kifo cha kawaida kuko ni imva yiwe hata kaburi yake bafashe urubuye rukomeye cyane jiwe ligumu sana baruhomesha ngo ikintu cyitwa ishashara akatia kwenye nafasi hii. Haleluya. Amen. No bigereranya nka beto. Ni kama vile beto. Nico kintu maze gukubita hano kugira umuntu yugurure yinjire arinda kuzana ibintu bita martomas. Beto ukishaitia kwenye kitu kunafunga kusema ibomoe ni vigumu sana. Ariko intsinzi ya Kristo, lakini ushindi wa Kristo. Haleluya. Amen. Idushikana inatufikisha mahoro adasanzwe kwenye amani ya ajabu. Yesu aho yaciye atangura kudusezeranira Papa Yesu alifanya sana ntimuhagarike imitima eti musifadhaike kuko kumbure zijya numwa kwa sababu ile mitume harageze igihe batangura kwiyumvira walianza walifika nafasi mbega uyu muntu twakurikiye je uyu mtu ambaye tumemfuata yahora tubwira yuko anatuambia kuwa ari umwana w'Imana yeye ni mwana wa Mungu mbega umwana w'Imana arashobora gufa je mwana wa Mungu anaweza kafariki wala kakufa ariko lakini hari ijambo Kristo yababwira kuna neno Kristo alikuwa anawaambia nabo wakati alikuwa pamoja na umwana w'umuntu mwanadamu ashigwe mu maboko y'abanyabyaha atafika atetwa mikono katika mikono ya wenye dhambi wariko kumusugira gatatu lakini na siku ya tatu Haleluya. Amen wariko kumusugira gatatu siku ya tatu azosuka atafufuka mubafuye aliyo mambo twako turaririmba kibendera ry'umwami bendera la Bwana lirimwo lirakayangalira mu mitima yacu haleluya ndani ya maisha yetu uvyizeye na peperi yule ambaye anaamini na peperi haleluya amen uvyizeye yule ambaye anaamini na anyoshe mkono wake utavyizeye sindabimushiramo kugahati yule asiyeamini sio nikamtia Mungu kwa nguvu amen twese turinga kuko tuzi ico twakiriye tuko hapo kwa sababu tunajua kile ambacho kuko tuzi ico twakurikiye tunajua kile ambacho tumekifuata twakurikiye ububasha bw'umwami wacu Yesu Kristo haleluya amen aho yatanguye no kutubwira alianza kutuambia ndetse ndabasigiye amahoro eti nawaachia amani haleluya amen ndabasigiye amahoro yanjye nawaachia amani abane namwe amani yangu iwe pamoja nanyi haleluya amen nukuvuga mu gihe cyo kubaho kwacu katika maisha yetu Kristo ni Kristo amahoro ya Kristo amani ya Kristo yamana na inaendelea kuwa pamoja nasi yamana natwe inaendelea kuwa pamoja nasi wakati wote usiku na hata mchana ndio sababu haleluya amen Yesu ashimwe cyane Bwana asifiwe sana nkunze kwigisha kenshi napenda kufundisha mara nyingi ubuzima Kristo yabaye maisha Kristo aliyoishi ndani Kristo yabaye mu buzima Kristo ameishi katika maisha yafungura nkuko je nawe dufungura alikuwa anakula kama jinsi na mimi na wewe tunavyokula alikuwa kiomba yasenga nkuko natwe dukwiye gusenga alikuwa anabaka jinsi na vile na sisi tunavyoomba yuko dukwiye kugerekera kwa sababu alituambia tukatosha kutia mguu kwenye mguu wake ariko ngatangazwa n'umuntu lakini ashangazwa na yifuza kuba umukristo ku munsi wa Mungu lakini ashangazwa na mtu anahitaji kuwa mkristo wa siku ya Jumapili tu Bwana ndetse wanaraba no mu buzima bwa misi ugasanga nta n'umwanya birongera kuzama hata maisha yake ya kila siku nakutana na ubugingo bwiwe ngo ili asimamia maisha yake kama usimamia maisha yako ni kenshi Imana izoshiguhishurira ni mara nyingi Mungu atakufunulia nawe gucuteramira abandi na pia lao kusimamia wengine ari mu ntege nke wao katika udhaifu haleluya amen ikintu nashatse kubabwira kuri kino gitondo lakini tunataka kuambia asubuhi ya leo eti msifadhaike haleluya amen kuko Kristo kwa sababu Kristo ahari ambapo alipo niho tugiye kuzoba ndio ambapo sisi tutaenda kuishi amen ndetse yaciye adusezerana na ametuahidia kuwa isezerano rikomeye ahadi ya ajabu yuko kuwa agiye kudutegurira anaenda kutuandalia ibiryoboye mambo ambayo ameteuliwa mambo mazuri haleluya amen kugira hazobari kwa ambapo ataishi natwe abariho tuzoba na sisi tuwepo Imana ishimwe sana Bwana sifiwe sana urumva iryo sezerano ridakomeye unasikia hiyo ahadi kwa si ajabu haleluya amen ni sezerano rihambaye ni agano rizuri kumbura sana ku muntu atavyizera kwa mtu asiyoyaamini avuga ati uyu mugabo je nawe no kurikira anasema mimi siwezi kumfuata huyu mtu yavutse n'umugabo Yosefu tuli mtu alizaliwa na Bwana Yosefu na mzazi mama anaitwa Maria waliposikia usikia mafundisho huyo siwezi nikamfuata hata kidogo haleluya amen huyo ntabwo no kwigera ndamutaka umwanya huyo siwezi nikapoteza hata muda wangu abandi bakavuga ngo Muhammad wa sallallahu
Haleluya. Amen. Ngo niyo ntumwa y'Imana. Eti ndiye Muhammad wasullalariye mwenyewe mtume wa Mungu. Laiko Muhammad yarafuye amefariki na bugingo n'ubu hadi sasa imva yiwe kaburi yake iri mu buntu no kwita ubuscrat ikufa iko butu wa watu wabashakufa. Haleluya. Amen. Arindiriye kuzocirwa kwiki arasubiri kuhukumiwa, ariko abandi bagaca bamwizeye, lakini wengine wanamwamini. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Ukwizera umwana w'Imana umwami w'abami kuliko kumwamini mwana wa Mungu mfalme wa wafalme, kuko jambo yariho, kwa sababu neno alikuwepo, jambo yari Imana, tena neno yalikuwa ni Mungu katika viumbe vyote, iwe pia iwe mimi, eti sote tumeumbwa naye. Haleluya. Amen. Ariko tugasanga tuko dukurikira ibintu, lakini kwa tunafuata mambo tusiyoyajua. Muhumure, farijikeni, imitima yanyu nituze, mioyo yenu na itulie. Haleluya. Amen. Twizere Kristo, tumwamini Kristo, ni Imana yamutumye kama givyo Mungu alivyomtuma. Amen. Kugira izi turuhura amahoro, na aje atupatie amani katika ufalme wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imani ishimwe. Sishaka kubarambira, siwezi kukawia, kuko ngiye kuyigisha, nikianza kufundisha ibara ryogo taweza nikakawia. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muhumure, farijikeni, Yesu ni umwami, Yesu ni mfalme. Haleluya. Amen. Uko yaresho ndivyo alivyokuwa jana na bugingo n'ubu na leo niko ari, ndivyo alivyo. Yesu ariko araduhumuriza na anaendelea kutufariji, atadusize gutyo, akutuacha hivyo. Haleluya. Amen. Yaturungikiye umwisa, ametutimbia Roho Mtakatifu, ariwe mpwemu yera, Roho Mtakatifu, kugira ashishikare kubana natwe, ili aendelee kuwa pamoja nasi. Haleluya. Amen. Ashishikare kuturongorera kuri ino si, na aendelee kutuongoza katika kutumenyesha ivyicaha, na aendelee kutujulisha mambo ya dhambi, urugendo ruja mwijoro, kwa sababu safari enda mbinguni ni nzira ndende, ni safari ndefu sana. Turabana b'abantu, sisi ni wanadamu, nkuko na Yesu yavukiye kuri ino si, kama jinsi Yesu alivyozaliwa yari umwana w'umuntu, alijifanya kuwa mwanadamu, yagiye ahura n'imibazo, alienda nakutana na yagiye ahura n'imifunda, alienda kukutana na zoruba fulani, ariko lakini yashishikaye gusenga, aliendelea kuomba, ndetse arasenga, akaomba, haragera igihe avuga ati umutima urabikunze, eti moyo unayapenda, ariko umubiri uraza, lakini mwili wangu ni mdhaifu. Nkuko jewe na wewe muri uyu mwanya, kama jinsi mimi na wewe kwa muda huu, dushobora kuba turi mu rugendo, tunataka katika safari, urugendo rutuganisha mwijoro, safari ya kutuongoza mbinguni, tukumva umutima wacu binezererewe, tunasikia mioyo yetu inafurahia sana, lakini mili ambayo tunayo sisi, imibiri twambaye, hii mili ambayo tunayo ikabiri ituganisha handi na inatuongoza nafasi nyingine, kandi mu gihe twosanga turiko tunaneshwa n'imibiri twambaye, na wakati tutajikuta tukishindwa na mili ambayo tunayo, tuchaducika abansi b'Imana, na sisi tunakuwa maadui wa Mungu. Paulo niwe yavuze neza, Paulo ndiye alivyosema vizuri, umubiri wanje naugize kuba umuja, eti mwili wangu nimeufanya kuwa mtumwa, na nitimize yale mfalme wangu Yesu Kristo anatamani kwangu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Marishimwe cyane. Nimuvyaguruke dusenge, simameni tuombe Mungu, sishaka kubarandira, sitaki kuwakawiza, hanyuma tubandanye, tuendelee na vingine. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Turacari ku mpwemu yo gusenga, katika roho ya kuomba, umwe canke babiri batwinjize mu karirimbo gatoyi, waimbaji watuingize katika kawimbo kadogo, twinjire mu mwanya wo gusenga, tuingie katika muda wa kuomba. Pasiteri wacu ariwe murongozi wacu, pasiteri mchungaji wetu, acha twinjiza muri uwo mwanya wo gusenga cyane, na atafika na tuingiza katika muda wa kuomba, twinjire mu mpwemu yo gusenga, na tuingie katika roho ya kuomba, kuko nico cyatuzanye, nico kilichotuleta. Ni kenshi tusanga twaramaze imitima yacu yaramaze kugerera ahantu, ni mara nyingi mioyo yetu tunajikuta imeshafika nafasi, itangura kwiganyira, na tunaanza itangura gucika intege, na tunaanza kuzofika. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ariko ijambo riratubwiye riti, lakini leo inatuambia kuwa nimugacika intege, utifadhaike, ndi kumwe namwe, niko pamoja nanyi, ndetse sinabataye, na sikuacha, ndacari kumwe namwe, bado ningali pamoja nanyi, ndacabategurira ivyiza, kwa niko nawaandalia mema, igihe nicashika, wakati ukifika, wakati ukifika, zogaruka kubatora, eti itakuja kuwachukua. Haleluya. Amen. Turi kwisezerana, tuko katika umwami wacu, kuwa mfalme wetu, igihe nicashika, ukifika, na atakuja kutuchukua mahali alipo, na sisi ndio tukuwepo, tuibereho ubuzima bwiza, tuishi nafasi hiyo maisha yote,
butagira iherezo. Tuishi maisha mazuri. Yesu ashimwe cyane. Kaze mkozi w'Imana utwinjize mu ndirimbo. Anaweza Bwana, anaweza mambo yote, anaweza. Akahabwa ubuzima budashira, bali apate uzima wa milele. ubu nibwo buzima budashira. Hii ndio maisha ya milele. Ngo nuko wamenya wewe ni kujua Mungu, kumjua wewe Mungu watumye Yesu Kristo, na yule ambaye amemtuma Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Kubaho ubuzima bw'Imana, kuishi maisha ya Mungu, nukumenya uw'Imana yatumye ngaha muri ino. Kujua yule ambaye Mungu amemtuma na ni Yesu Kristo. Hanyuma ugacubaho ubuzima bwiwe, na unafiku unaishi maisha yake. aho ugendera mu karuhuko k'abana b'Imana, na unatembelea katika mapumziko ya wana wa Mungu. Abariko baranyumva bambwira amen. Wananisikia waseme amen. Abariko baranyumva bambwira amen. Wananisikia semeni amen. Abariko baranyumva bambwira amen. Wananisikia semeni amen. Bene data, ndugu zangu, urashobora kuduza ibiganza vyawe, unaweza ukanyosha mikono yako ukiyumvira urukundo rutangaje rw'Imana, na unafikiria upendo wa ajabu wa Mungu. Nyimba Imana yaravuze ati ntuhagarike umutima. Kama Mungu anasema msifadhaike mioyoni mwenu, nuko yarizi yuko igikorwa cyose igihera heje. Nuko alijua kuwa kazi yote anaimaliza. Rero ibintu byo guhagarika umutima, na sasa hakuna kufadhaika mioyoni. Ati mbega no banakoze neza cyangwa nakoze nabi. Je, naweza kuwa nimefanya kazi vizuri wala vibaya? Icyo si igikorwa cyawe. Hiyo si kazi yako. Yesu yarakoze igikorwa ciwe. Yesu amefanya kazi yake. Twizere igikorwa yakoze. Tuamini kazi aliyoitenda. Hanyuma umutima ureke guhagarara. Pia moyo wetu usiongeze kufadhaika. Hanyuma tugende twizere icyo yakoze ku bwacu. Na tuendelee kuamini kile aliyotenda ajili yetu. Hanyuma intsinzi iri ku nzira yacu buri munsi. Na ushindi uko ndiye katika njia yetu. Shimira Imana ku rukundo rutangaje Imana yagaragaje. Mungu kwa upendo wa ajabu asiye. Umubwire kumukunda. Umwambie kuwa unampenda. Umubwire kudashobora guhagarika umutima n'ikintu na kimwe. Umwambie kuwa watu kafadhaika na kitu chochote. Umubwire kumwizera. Umwambie kuwa unamwamini. Umwizera ko wizera Imana. Kuwa unaamini Mungu. Iri muri we na iri muri wewe. Mungu iko ndani yake. Mudugirize ibiganza umushimire. Umubwire kumwizera bihebuje. Kuwa unamwamini ajabu. Wizera igikorwa ciwe gitangaje yagaragaje ku buzima bwawe. Tuzije ryawe mwene data ushimira iyo Mana yatanze Yesu Kristo. Biciye muri we aravuga ati ntuhagarike umutima. Wizera Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, yaba atahari mba ndabibabwiye. Korera hari ni munyizere. Ibyo mucamo byose, ibyo mucamo byose narabipimye kugira ngo mubirenganemo amahoro. Shimira iyo Mana mwene data, iyo Mana mwene data, iyo Mana mwene data. Duzije ryawe mwene data, duzije ryawe iyo Mana yatanze, yameziye, yashizeho urugero, yashizeho ingero y'ibyo uzocamo byose. Ikivuga ngo niwizere Imana nanje munyizere. Duzije ryawe mwene data. Nakere kumva abantu bari muri ino sare bariko baduzije ryawe. Nakere kumva abantu bari muri ino sare bariko baduza amajwi yabo, bariko barashima Imana ibyo Imana yakoze mu gutanga Yesu, kuko nta ruhara washizemo kugira ngo Yesu aze ngaha muri ino si. Yaradekaye n'ijambo aravuga ngo mwizere Imana nanje munyizere. Ngo ntuhagarike umutima wawe, ibyo ushobora kuba uri kuracamo uno munsi ntuhagarike umutima wawe. Wizere Imana na Yesu Kristo. Wizere Imana ni wowe yatumye Yesu Kristo. Ibyo guhagarika umutima ntibirimo, ibyo guhagarika umutima ntibirimo. Twebwe twizere Imana ni wowe yatumye Yesu Kristo, ko yaduciriye inzira, twe yaduciriye inzira, yatuneshereje, yaduciriye inzira, yaratugwaniriye intambara, intambara arayinesha. Uno munsi turiko turagendera mu bintu byaheze. Iyo Mana mwene data, iyo Mana mwene data. Abantu bari muri ino sare, watu wako katika nafasi hii, abantu bari muri ino sare, watu mko katika nafasi bafise umunwa, wale wanayokiza bavuga ngo ubuzima cyangwa urupfu biri mu bubasha bw'ururimi, katika uwezo wa mikono kwizera ngo bazorwamye. Muri kurasura mwene data, ayo majambo uri kuravuga ariko arasohokana ubuzima kanaka,
ukungera uvyizera ukungera uriko urabisohora burya ariko arasohora ubuzima muri ako karere uriko urayasohoreramo ntaco bitwaye ibyo waciyemo muri ino ndwi ntaco bitwaye intambara woba wagwaye muri ino ndwi ariko wizera Imana na Yesu Kristo. Duzi ijwi ryawe mwene data, duzi ijwi ryawe mwene data, duzi ijwi ryawe mwene data. Wewe Imana niyobe yakurungitse nka muri ino si kugira ngo umererwe nabi, ariko bivuga ngo Imana yakunze ngo yabahaye ubuzima, ngo yashimye kubahereza ubuzima. Ntiyashaka ko dupfa rubi, ariko yaduhaye ubuzima, yaduhaye ubuzima, ubuzima bwo kudapfa rubi bukomoka muri Kristo Yesu. Nyimba warakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ntushobora gupfa rubi, ntushobora gukimiranya n'umugwanizi. Umugwanizi ntashobora kugukimiranya. Wowe uratekeye ubuzima bw'Imana, uratekeye amahoro y'Imana, uratekeye agakiza, uratekeye agakiza Imana yarungitse, uratekeye agakiza Imana yarungitse. Iyo Mana mwene data, duzi ijwi ryawe ushimira iyo Mana, duzi ijwi ryawe mwene data, wihagurutse, wihagurutse, wihagurutse. Iyo mpemu yawe wumve ko iriko irahaguruka muri wewe, impemu y'Imana muri wewe wiyumve ko iriko irahaguruka. Izaburi ya 68 umurongo wa mbere avuga ngo reka Imana ihaguruke ngo maze abansi basanzare. Uko kungena uriko urasenga, burya uriko urasanzaza abansi bawe, uriko urasanzaza indwara, uriko urasanzaza umwijima mu buzima bwawe. Reka Imana ihaguruke mu mubiri wawe, reka Imana ihaguruke mu mubiri wawe, maze indwara zitumuke, maze umwijima uhunge. Senga mwene data, duzi ijwi ryawe usenge, senga usenge kandi usenge. Ayo majambo uri kuratura asohora ubushobozi, asohora imyambi, asohora imyambi, yirukana vya bindi, yirukana ya majwi yariko arakubwira ko udashoboye, yirukana ya majwi yariko arakubwira kwe ejo bitazoba bimeze neza. Ariko ijwi rya mpemu yera ukongera uriko urasenga ritera rikwengerera rikubwira ngo amarushwa y'umugorozi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Duzi ijwi ryawe mwene data, duzi ijwi ryawe mwene data usenge. Ndakeneye kumva abantu bariko baratura amajambo, bariko barihagurutsa. Yuda rimwe umurongo wa mbere avuga ngo ariko bakundwa mwiyubake mu kwizera kwera, mwiyubake mu kwizera kwera. Imana nisi yikubaka, ariko ivuga ngo niwiyubake mu kwizera kwawe kwera. Jambo uriko uravuga burya uriko uriyubaka mu kwizera kwawe kwera. Iyatureko mwene data, iyatureko icyo Imana yakuvuzeko, ihagurutse, itera intege, mera nka Dawidi avuga ngo Uhoraho n'umwungere wanje sinshobora gukena, Uhoraho n'umwungere wanje sinshobora kuburanirwa, Uhoraho n'umwungere wanje sinshobora kugwaragurika, Uhoraho n'umwungere wanje, Uhoraho n'umwungere wanje, Uhoraho niwe byose byanje, Uhoraho niwe manga amaso, Uhoraho niwe maso yanje, Uhoraho niwe maboko. Senga mwene data senga. Ndakeneye kumva abantu bariko baratura bizera ubuzima Imana yashize muri bo, babona ko bishoboka. Ukwimuka kw'imisozi yabiri imbere yawe nibiva ku Mana, ariko bivuga ngo nimba mufise ukwizera tungana n'akabuto ka Sinapi, mwabwira uwo musozi atimuka kandi woshinguka. Nawe rero ko uri mu rungano rw'abizera, woshobora kubwira ico kibazo
kiri imbere yawe kigukikuje wokibwira ati shinguka, kandi cyo kubisha ishobora kuba ari atake, ishobora kuba ari ikindi kintu wari kurumvisha amatwi yawe abandi bakubwiye, wogishingura woshimura mu izina rya Yesu, kandi cyo kubisha. Senga mene dadase, senga mene dadase, senga mene dadase, senga mene data, kuko uhoraho ni igihome kirekire, uhoraho ni igihome kirekire kigukingira, uhoraho ni igihome kirekire kigukingira aho uri. Umwasi ntashobora kugutora uko yishakiye, umwasi ntashobora kugutora uko yishakiye, kuko nagushoboye. Biva muri wewe utamuhaye uburenganzira, aguma akumvira uburoho. Nagushoboye. Yesu yavuze ngo abawampaye nawe ushobora kubanshikura mu biganza byanje. Yesu ari hejuru ya byose, Yesu ari hejuru ya byose. Satani yararemwe ni igikoresho, ni umukozi. Igihe rero umuhaye uruhusha ko ashoboye gukora mu byawe, ashobora kubikora uko abyishakiye. Ariko bene data, duhaguruke nk'abana b'Imana bizeye, bashoboye byose, na Kristo abaha inkomezi, bashoboye imisozi iri imbere yabo, bashoboye kwirukana amagwara mu mibiri yabo. Senga mene data, usenga. Yes, mantere bosakaya ramentere turisekirize. waravyumviriye ko igihe wadusiga ngaha muri inosi, ntiwadusize twenyene, wadusigiye mpwemu yera kugira ngo atubwire ibiri mu vyiyumviro vya data, abitumenyeshe natwe tukamenya ibihe. Nico gituma kw'ishengero tuganje mu izina rya Yesu, turaganje mu burere bwose, turaganje mu burere bwose mu izina rya Yesu. Satani hagurusa mu bitwerekeye byose, uritegerezwa, uraneshwa ya Yesu. Urakuramo amaboko mu mibiri ya bene data, bumva mu majwi, bumva kumenga ibintu byose birashoboka. Ariko twizera ko Mwami Imana waratuneshereje, kandi iyo nsinzi yawe ihoraho. Waduhaye insinzi ihoraho, iyo nsinzi niyo tugenderamo, buri munsi, buri saa iradukorera mu izina rya Yesu Kristo. Naho abansi bozanana iburyo cyangwa ibumoso, twebwe tuguma duhagaze izina rya Yesu. Abantu 1000 bashobora kugwa iburyo bwanje, 10,000 ibumoso bwanje, haguma hagaze jewe, kuko nizera insinzi ya Yesu Kristo. Dushishwaho kunesha n'uwankunze akanyigura mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ndashwanyaguye ibintu byose byari mu vyiyumviro vya bene data, mu izina rya Yesu. Ivyiyumviro vya nyamwihebuza, ndabisambuye mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye kuganje muri kano gatondo, uraganje muri kino gitondo, Yesu. Uraganje Yesu, 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 izina rya Yesu Kristo. Turagukomera amashyi. Hallelujah. Imanchi yawe nizokigera hangu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah.
nimubyagire